inyuma yo gukorana ikiganiro na Mr Khan agashimira Fanny Laville agashimira Mimi Hey ariko mu nyuma ukaza gusanga icamba baje izi je ku munsi wejo twaravuganye na Mimi Hey hariho gusa n'abakunzi ngaha kuri Anashera nabo nyene bibaza yuko bijya biganiro twama dukora man ndibuka yuko je na Soro yarigeze kubimbarira je na Soro yarigeze kumbarira ati Gundosi Fanny turagukunda cyane Fanny ino cinema ufise ikintu kinini izi urazi yuko reba boss benshi ugiye kuraba cinema data irimo maraso mashasha ego siko irimo amaraso twagiye kumenya muri cinema y'u Burundi isinema yo cira munda isinema ubona neza yuko abantu benshi bariko barayifeelinga ko barabakira neza cyane yambari ati Gundosi ugiye numpera ubutumwa abakunzi ba sinema y'u Burundi abakunzi ba Anashare isinema yitwa cira munda turafise abadufashije turafise abantu benshi dushimira gushikaho tugeze siko bano bantu rezi pressure zabo Okay. Yeah. Check sound. Wagwan. Mugabo kweri abantu ba Anashare baduhaye ikimana. Bro. Umeze gute? Ibana ndashima Imana bro. Ndashima Imana. Weekend yagenze gute? Ibana weekend yari imeze neza cyane kuko twarasohotse house. Namusita kwibutse ko turi ku munsi wa gatatu. Ego. Aho ubona neza ko dukoze ikiganiro mu ijoro bwatwiriyeko bwije oya sikuvuga ngo tugikoze ku wa gatatu tugikoze ku munsi wa kabiri bwatwiriyeko ariko ivyo twarimo byose twari mu bikogwa ariko kubera ko abakunzi bacu tubakunda tutobatererana ntidushobora gusinzira cyane tudakotse cyane kweri niyo mpamvu ubona yuko no munsi tutari muri ya Eden yacu tutari hahantu twari dusanzwe dukorera tukaba twimutse sasa bro uno munsi nta gutinda reka tubanze dukorere abadutumye abo tuba turi kumwe abantu bacu baramaze kubamenyera dufise bartender bar Chez Willy aho ubona neza ko bagwa service nziza dufise na DH Telecom bobo aka video karaza kubabwira mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneaux publicitaires, banderoles, stickers, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ivyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Barakoze cyane barageje kubona aka video urazi rero bro uno munsi nta guteba kubera urabona burani cyane kandi easy ndabibutsa neza yuko turi ngaha kubera umuryango wa Anashare bro turi ngaha kubera umuryango wa Anashare kabisa kuko bino bintu dukora tuba turiho kubera bano ba boss akora dukurikirana siko bano bandika muri commentaire cyangwa bamaze kugira subscribe tuba turiho kubera bunyene urabona neza yuko n'amasaha yaratureze cyane bwije ariko turavuga ati nagiye mbona muri commentaire batwandikira ati amakuru yizewe kandi amakuru y'ukuri kandi amakuru ari ku mwanya tubasanga hehe kuri Anashare siko natwe twaravye ati ko butwiriranye ariko kaba dubafitiye bishasha cyangwa amakuru tuvuga ati reka tuyabashikirize man naho ho bari sangapi ntitworeka kubabwira aho ibintu biriko biragera aho biriko biragenda sasa bro no munsi turaza guhera ku mukinyi wa filme yitwa Mr Khan twarigeze gukorana ikiganiro rabizi amaze gucanga ha inshuro nyinshi best actor amaze gucanga ha inshuro nyinshi pe Mr Khan
twakoze ikiganiro avuga ko ashimira cyane Mimi Mireille, ashimira cyane kandi na Fanny Lavine kuba bamushize ku yindi level. Aho ni mu gihe bamukinishije umwe mu sinema yitwa Ciramunda, uwundi Data. Sivyo? Hari n'inkuru tuza gukurikiza iyi nyene bikurikirana. Rero sasa abakinyi bamwe ba filme twagerageje kuvugana bavuze ati ntiyarakwiye gushima kuri media abashimira. Sasa tugomba turabire hamwe none abantu bafise ako kageso ko kuvuga ngo naka numushimira pana muga kuma media niba abantu bagomba kwerekana amabivu bimeze gute mbega nivyi bifise akahe kamaro ku bakinyi bifise urwahe ruhombo uradufasha bro ijambo ni kwa urakoze izi urakoze cyane reka icambere coco bino bintu birimo ibibazo man siko birimo ibibazo man naho abantu bose badakunda kubivuga siko naravuze neza yuko muri cinema bro muri cinema y'Uburundi igeze ku yindi level ariko umve neza yuko hari abantu bamwe bafise inyoshambi batuma cinema yo mu gice cy'u Burundi bro idatera imbere siko tukabona new generation ikaze cyane ariko tukaze kubabura mu minsi ngahira imbere tukaba tubabuze bro siko ngira ngaruke kuri kino kintu inyuma yo gukorana ikiganiro na Mr Khan agashimira Fanny Lavine agashimira Mimi Mireille ariko mu nyuma kaza gusanga icamba baje izi abantu babivuga ni babandi two kwitwa yuko batanguriye abandi bro siko sinza kubadundagura amazina ngaho ariko bariyizi siko ari babandi batanguriye abandi two kwitwa ndati na ba legend ariko bakaca bagenda mu matwi y'aba new generation ngo naka ni warukwiye kumushimira siko namwe nabivuze bro buno bujyajya muri cinema butavuyeho cinema yo mu gice Burundi tuzoguma tukuri kuri iyi level nyene yo ngaha mu Burundi nyene kabisa siko ibaze nka best actor Mr Khan ariko arigaragaza ariko araduza ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi siko agacaboneka ba bantu rero uzangwiza murongo zanjyajya erega pressure bafise bano bantu nuko babijemwo ariko batigeze batera imbere siko barevoriwe ariko bevoriwe hehe bevoriwe kuri account ya YouTube ariko nta bumenyi bwatari bafise siko bakaca bagomba kutwicira new generation siko ibaze nk'uyu muntu cyangwa bano bantu mukubaho kamukaza kubarira Mr Khan ngo ntiwari ukwiye gushimira abanaka bro siko ubwo bujyajya bwanyu ivyo bintu byanyu izo pressure zanyu nimuzibane mwebwe nyene mureka kubishira muri new generation siko gushikino saha ndemeza neza yuko isinema Ciramunda isinema Data siko kuri Mr Khan bro yaramuguriye imiryango irenze ivyo ni ibintu bigaragara ni ibintu tuba dukwiye kuza turavuga imbere y'abakunzi ba Anashe cyangwa abakunzi ba sinema y'u Burundi ariko nanga gasopo kuri bano bantu bitwe ngo na ba legend batanguriye bande yibaze nk'umu legend kandi twumera cyane kubaho ukagenda kubarira Mr Khan mu matwi ngo ntiyarakwiye gushimira Fanny Lavine ngo ntiyarakwiye gushimira Mimi Mireille mba numva neza yuko mwebwe niba vyarahanse yuko mugaruka muri kino kibuga siko nimuraba kandi kazi mukora kuko nanye n'icubahiro ravuze ati tuze turaraba ibiduteza imbere siko hari uburimyi n'ubworozi hari kugira iki uraba kandi kazi ukora apara kugenda mu matwi ya new generation ngo barakwiye gushima siko twa twicaye ngaha izi turafise abadufashije man kabisa turafise abadufashije turafise abantu benshi dushimira gushikaho tugeze siko bano bantu rezi pressure zabo byase yuko batera imbere bakabona neza yuko new generation ikirabacako bakaca bagomba kuzana ibintu by'ubujyajya bagomba kubizanamwo new generation ngo murakwiye kwanka banaka siko izi bino bintu na jewe nama nabivuze bro nama nabivuze yuko abantu bamwe tuzoza turabadoma ko tubadisinga canke tubabwiza ukuri kuko bino bintu bigeze ahandi hantu man bigeze ahandi hantu aho ubona neza yuko umuntu ahubwo yarakwiye guhanura new generation kabisa akagenda gushiramwe amakode akagenda gushiramwe umutima mubi bano bana bako baraduga nimba atamugisha ufise birekere ba Mr Khan bidugire man iyi gasopo kuri zino njyajya ni gasopo kuri zino njyajya bareka abana batera imbere
apana kubashiramwo amakode kubashiramwo iki niki izi icantangaje nuko abo bantu nyene babivuga ari babandi bafitaniye ico bapfana banaka kugira ni babandi bakoresha ikintu twita mu nyankire man kubera ko tudahuza reka ndamwankishe naka siko tuntu nyankire naka ariko siko byari bikwiye kumera ndanamushimira cyane Mr Kane kuko yaravuze ati jewe ni lazima nshimira umuntu yamfashije siko ni lazima nshimira umuntu yamfashije ndanamushimira cyane nimba uri muri bino bintu udafise umutima wo gushima umve neza yuko utazopfa uteye imbere kabisa urakoze cyane sasa aho inkuru zifatanye niyo iya mbere nuko ntuzecira mu nda Mr Kane yabonetsemwo yo bigiye kubandanya mimi yuko yo bagiye kuzana season ya kabiri bega season ya kabiri yo fashiki bega yari ikwiye aho ni mu gihe twari twarigeze kuvuga ko cira mu nda yaheze iherera ku ma episode agera ku 8 ni kuvuga amezi 2 turasaba ati none nta season ya kabiri kandi abakunzi ba filme benshi muri rusangi bagiye basaba ati kwiheze kare kwiheze hageze aho yoryoshe bimeze gute rero tuvuga ati Mimi ashobora kuba yarumvise amarira y'abakunzi biwe akaba agiye kuzana season ya kabiri mbega bimeze gute cyane gose ntarabiposting umengo iyi ni breaking news siko ku munsi wejo ariko tuvuga ati uburuhukiro bwiza naragiye mbona hari umumama aheruka kwitaba Imana umumama yari mu sinema ndibuka yuko isinema nanje naramubonye yari muri iyo sinema yari umumama wa Mimi Hey naramubonye je ku munsi wejo twaravuganye na Mimi Hey hariho gusa n'abakunzi ngaha kuri Anashe nabo nyene bibaza yuko bijya biganiro twema dukora kumbe ngo tubanye nabi ntiducana uwaka siko ariko twe kuri Anashe bro twe turi njya man siko twebwe turaza kugira tugira ahantu twigisha kugira dukosore ku munsi wejo naravuganye na Mimi Hey izi reka ndakubwiza ukuri naje kuva ziya rocket twe tumaze imisi tumurekurako naje sinarinzi yuko yo namvugisha man siko ariko ku munsi wejo twaravuganye na Mimi Hey arambare ati Gundos ndakurikirana Anashe ya pe nanje namumara ati Mimi mu biganiro vyacu niumva yuko tuvuza akantu tukavuga akantu ntukakire neza ndagusaba uzozura bitubarira siko izi ndakunda wa muntu aserura ikintu kiri ku mutima man siko ndakunda umuntu kwa kundi bamwita yakubwira ujya mugabo wa Fanny Ravine yitwa gute Noraski ya ntare Noraski nari ndamwibagengira ariko arafungura mwiri joro ya Noraski yarakubwira ati utari mu ruhande rwacu na Noraski kweri arakubwira ati bisi nabikunze siko niki gituma izi tuba dukeneye yuko man ndibuka yuko Jena Solo yarigeze kubimbarira Jena Solo yarigeze kumbarira ati Gundos Anashe muri mu kazi pe ati ariko harakaro nabonye wankomye uko nyene Solo niwe cabona yarabimbwiye ati harakano wankomye siko ibyo rero nanje ndanabishima man ndanabishima kuko ndakunda umuntu ambwira ikintu iyo twagikoze apana kugenda ufitiye akantu ku mutima siko ufitiye akantu ku mutima je Mimi narashoboye kumubaza ati Mimi sinema yawucira mu nda isinema yo cira munda ni sinema ubona neza yuko abantu benshi bariko barayifeelinga ko barabakira neza cyane yambari ati Gundos ugenda umpera ubutumwa abakunzi ba sinema y'u Burundi abakunzi ba Anashe isinema yitwa cira munda igiye kubandanya season ya kabiri usiyambari ati jewe ivyo ndimo mu Rwanda ninaramuka ndabirangije nzoheza ntangure season ya kabiri sinema cira munda okay amatara aracitse tuzobandanye bandanya bro bandanya uravyumva izi yambari ati jewe isinema cira munda izobandanya
siko iyi ni breaking news hari abantu benshi batari bayizi ariko yarambariye ati jewe cinema ya izobandanya kuko nagiye mbona hari abantu benshi babisabye hari abantu benshi bambariye ati je ndakeneye yuko cinema ya Ciramo ndibandanya ariko yarambariye ati genda umpera ubutumwa genda umpere message abakunzi ba cinema y'u Burundi iyi ni breaking news n'ahandi hantu bazoyisanga atari kuri Anashia cinema Ciramunda season ya 2 igiye kubandanya kuri accounts ya YouTube ya Mimi Mihai official ego urazi rero reka tubanze tumenyesha abakunzi bacu ko amatara acitse babibonye dushobora guhagarika ariko ego gusa iki kiganiro turaza kuza twifashisha amafoto yabo turiko turavuga baze kudutahura twebwe sasa tugeze kuri data na data yaraheze ariko umunsi wa mbere itariki zari 29 badushirira ko episode ya nyuma Fanny Lavine aratanga n'ubutumwa kuri Facebook aravuga ati buriya data yarangiye ubutumwa ico twashaka kubigisha nibaza ko mwakibonye aravuga ibintu nk'ivyo atariko kandi ntimuhengeshanye kubandanya mugenda kuraba kuri cano musubira ko kuraba kandi ubutumwa twagombye kugira rero kuba data yarangiye ni kimwe umaze iminsi uvuga ko Fanny Lavine ivya cinema vyanse atakira umukinyi wa film ahubwo ari umukinyi w'amaprank ivyo rero n'ibintu vyagaragaye dufate rero ko ubu bigiye kurangira burundu pe atazongera gukina cinema kandi nkuko nabonye yanditse ubwo butumwa kuri Facebook nabonye umengo nta nindi iri mu nzira nta nindi iri mu nzira hari na cinema yitwa My Day itari hiti yari isanzwe iri kiraca ko hajya kuri rya chano ya Fanny Lavine official nta no kuvuga ati mubandanye muryoherwa na My Day wamengo yaduseze dufate ko yahevye film najewe ivyo nabonye no kuri status yiwe WhatsApp naje nanagize n'ubwoba kuko nagiye mbura umengo hari ikindi kintu cinyegeje inyuma twe tutanazi siko ariko nongira nshimira cyane Fanny Lavine avyumve neza yuko tunamushimira cyane kuko ugiye kuraba cinema data irimo maraso mashasha siko irimo amaraso twagiye kumenya muri cinema y'u Burundi tutari tuzi man tutari tuzi ivyo n'ibintu bimwe bimwe tuba dukwiye kuvuga naho duhora tuvuga yuko Fanny Lavine cinema akariro kiwe kapongotse kuko ivyo n'ibintu bigaragara cyane ivyo n'ibintu biboneka cyane kuko n'umushinga nawe we yarashoboye no kunavyivugira ariko no musi mbonye status yiwe ya WhatsApp nkabona page ya Facebook ibintu yanditse ariko arashimira abakunzi babanye na Fanny Lavine mu cinema data byanyeretse kumengo Fanny hari ikintu cinyegeje inyuma yoba yaraciwe intege kanaka bigatuma atagarukana zanguvu canke wa murindi muri cinema ariko izi ndakumenyesha neza yuko muri cinema y'u Burundi nimbuzi yuko igitsina gore cyashoboye kugwana kigaca mu challenge kigakomeretswa cyane kikagwanywa na bamwe mu bamenyesha makuru na bamwe basanzwe bakora akazi basangiye ndavuga yuko Fanny Lavine arafata nimero ya mbere siko kuko izi yaragwanyijwe Fanny Lavine aragwanywa ariko yagumye ahagaze bwuma ivyo ni ibintu bigaragara mani siko kandi niwe mu gitsina gore nga muri cinema y'igice cy'u Burundi afise amaraso meza yo gusomesha amakampuni agakorana nabo siko barira undi mu star nga cyangwa mu artiste kanaka mu gisata cha cinema afise ama contract nkayo Fanny Lavine afise nta numwe kweri siko afise ama contract menshi n'amakampuni menshi siko ikintu namushimira cyane yarabonye ati izina yiwanje reka ndarikuremo umusaruro ndabicishijemwo muri bano ba boss kugira ndabakorere nabamamarize hama nanje mbeho siko nakandi kazakora siko ariko afise control y'ama company menshi mu gice cy'u Burundi ivyo nta nundi muntu nga mu gice cy'u Burundi abifise haba mu muziki haba mu gisata cinema Fanny Lavine arabayoboye siko turamushimira cyane isinema data kuko aracari no mu best influencer nako bagashireko man siko nako bagashireko kabisa ndemeza neza yuko Fanny umve neza yuko Fanny
tunamushimira cyane isinema yitwa Data ni sinema witegereje neza yuko yatuzaniye abana bashasha tutari tuzi muri sinema hariyo n'abahoze ari abafotografe bakinjira muri sinema bagakina mu sinema Data isinema Data ikabahindurira ubuzima fani turagukunda cyane sana nimba duhora turekura amaroketi tukakuvuga ko ikindi kintu kanaka izi jewe ikintu benshi bakunda kudushimira kuri Anashare bro barakunda kuvuga ati kuri Anashare muri njyajya man muvuga ukuri ikintu ari ciza kivuge ari kibi kivuge kuko ni ibintu bifasha industry ni ibintu bifasha kandi nibaza ko nabone babibona simisi yose twama tuvuga ngo urumva ngo amakosa ya Miminaya muga iyo akoze vyiza turavuga ati big up ego ya dekonye naone turabivuga ati wa dekonye ngaha ego ariko nongera saba n'abantu ba artiste bacu nimba tuvuze ikintu ukavyegereza umutima siko mba numva neza yuko uracafise urugendo rurerure cyane turaba politicien ego siko nituri iki niki turi mu myidagaduro bari imyidagaduro rega mu kirundi siko turi mu myidagaduro no kuryoherwa bro ni kuryoherwa no kuruhira umutwe siko ni kuryoherwa man ndakunda kubibona mu makomantere man ndakunda kubibona mu makomantere abantu benshi badushimira siko abantu benshi badushimira siko Fani turagukunda cyane Fani ino sinema ufise ikintu kinini izi urazi yuko ari ababosi benshi bamenye sinema kubera Fani ego benshi kweli bamenye sinema kubera Fani zino company agenda gusinya amakontra ndemeze neza yuko ziya company hari ababosi bamwe batahora bakurikira sinema ariko batanguye kuyikurikirana kubera iki kubera Fani Lavine tunamushimira cyane mu muryango wa Kezimana hariya big time ntaresi nuraski bro amasaha agiye kandi kubera ko tuciye dukorera muri systeme tutahora dukoramo reka tugarukirize ikiganiro ngaha twanse guta abakunzi bacu gutya twari dufite amakuru menshi ariko ayakurikira tuzoyabatu ubukurikira tuzobibaha nta kibazo reka ndagushimire kandi dushimire twogirira wa muntu oya reka tuzomugirira habona reka tuzomugirira habona gusa reka dushime dukoze iminota 21 turashimiye wewe ugejeje ikiganiro ngaha ni ivy'agaciro cyane twanse kubahemukira kuwa gatatu mutegerezwa kuronka ikintu ni lazima kandi turi mwijoro cyane umuyaga nkuba uragiye no ku munsi wa gatanu bagiye kubona Top Talent Show ariko tunashimira cyane umuryango wa Media TV twarakoze Top Talent Show ya vendredi ubona neza yuko cyari kiganiro cyari kiryoshye cyane turi ko dukorana neza muri no misi bagiye kubona Top Talent Show ikiganiro sindamusiga cyo best actor go mu gihugu cyacu muri no misi Anashare iri kirakorana cyane na Media cyane gose tunabashimira cyane man big up sana asante ijoro ryiza abaravye ikiganiro mijoro ariko ndazi ko bose ari kumutaga n'abaraba kumutaga mugira umuhinga mu mwiza asante